No vision, no development. Vision FC igiye kuzana impinduka zidasanzwe mu mupira w'amaguru mu Burundi. Iyo uri umunyamwuga yuzuye, ukora ibikorwa vyuzuye ubunyamwuga. Abakinyi mpuzamakungu b'Abarundi Ndayishimiye Yusufu Nyange akinira umugwi wa OGC Nice mu Faransa na Bonfils Caleb Bimenyimana akinira umugwi wa USM Alger wo mu gihugu ca Algerie basutse imitahe mu mugwi wa Royal Vision 2026 ukinira ihiganwa ry'icicaro ca mbere mu Burundi Primus League. None witezwe kuzana impinduka zikomeye n'abakinyi bakomeye bamaze kuba biyunga n'uwo mugwi. Muti none ivy'uwo mugwi gifashe gute? Muri iki kiganiro turaja kuronka inyishu kuri ico kibazo, tubongere turabire hamwe intungane 10 ziranga umugwi ukora kinyamwuga ku rugero mpuzamakungu. Reka ndabaramutse aho muherereye hose, nongeye ndabaha ikaze muri iki kiganiro mugiye gushikirizwa nanje Wilfried Irambona, kinyamakuru Wifi Sport. Wiyemeze neza ko amaze gusonda kuri subscribe canke s'abonner kuri YouTube channel ya Wifi Sport, ukongera ugafungura agakengeri kugira ngo ubu wa mbere mu kuronka ibiganiro nabashikiriza. Ukaba utaragura akajezi ko mu giseruka igihugu w'u Burundi intamba mu rugamba, ndondera kuri iyo nimero ubona aha munsi, hama ndakubwira ingene wironka ku giciro ciza, maze tuzoje kugura Stade Intwari dushajije. Iyo nimero ushobora kuyihamagara kandi ufise ivyo ushaka ko twamamariza maze bironke abakiriya. Ni gutenya 257 61 78 64 61 plus 257 61 78 64 61. Mukanya tuze nido y'iki kiganiro. Umugwi wa Vision FC wahora witwa Royal Vision 2026 ugiye guhindura ishusho y'ukuntu imigwi ikora mu mupira w'amaguru mu Burundi. Ivyo zatangajwe n'abarongozi b'uwo mugwi mu kiganiro bahaye bamenyesha makuru kuri uyu wandwi mu Kakaro mwaka wa 2025. Uwo mugwi uko ashira imbere ubuhinga bushasha mu kumenyereza no mu gusesangura inkino. Hambavu y'umumenyereza mukuru Paris Sahabo, hazoba hari icegera ciwe Benjamin Kaze hamwe n'abandi bafasha babo, habarimwo Gilbert Kaze na Gaël Duhayindavyi. Aba bose bakaba barakinye umupira w'amaguru, abandi nabo bakaba bawanditsemwo amateka. Ibi bikerekana ko bari mu bintu batahura neza. Hadusha hiyongera ko umuyobozi w'ubuhinga canke se to kwita directeur technique kabari Niyungeko Olivier azoba akoresha amasanamu azofatwa kuri buri rukino n'amakamera agezweho harimo na drone. Ayo masanamu akazoyifashisha mu gusesangura imikenyero y'inkino, guteza imbere abakinyi no kurondera impano mu guharuka, ico twokwita analyse video. Vision FC isaba abayobozi bazi ivyo bakora. Akarorero, umurongozi Steven Zigamasabo uyahoze akenyera mu guseka bw'u Burundi intamba mu rugamba, umumenyereza Olivier Niyungeko azwi ku izina rya Mutombora, hamwe n'abanyamitahe bayo nka Ndayishimiye Yusufu Nyange ubu akinira OGC Nice mu Faransa na Caleb Bonfils Bimenyimana uyu nawe akinira USM Alger mu gihugu ca Algerie. Aba bombi bakaba ari n'abakinyi mpuzamakungu b'u Burundi, bakaba banakinye umugwi w'igihugu intamba mu rugamba. Mu mwanya muto Vision FC imaze kugura abakinyi bashasha barenga 13 bavuye mu Rwanda no mu Burundi, bakaba baje guteza imbere uyu mugwi. Muri abo bakinyi harimwo Jospin Nshimiyimana yavuye mu mugwi wa AS Kigali, Titi Mavugo yavuye mu mugwi wa Gorilla FC aha mu gihugu cy'u Rwanda. Hari n'abakinyi batanu bavuye muri Vitaro ngaha mu Burundi, harimo nka Irakoze Hamis, Hareyimana Hamis, Kwizera Hussein, Patrick Kwizera na Ibrahim Hussein. Harimo n'abandi bakinyi babiri bavuye muri Bumamuru FC, abo nabo akaba ari Habonimana Pacifique na Salom Ramadan. Batatu bahora bamenyerezwa na Mutombora muri Interstar, abo nabo ni Nahimana Mos, Ndwayo Isaac, Ndizeye Abdul Rahim
hamwe n'abandi babiri bavuye mu ntara ya Gitega aribo Niyonizeye Amidu yahora muri Fambori Centre na Bishaza Chris Nedi yavuye mu mugwi wa Musongati. Mu gushira habona umwambaro uzo kwifashisha muri saison ya 2025-2026 uca itangura, umugwi wa Vision wifashishije bamwe mu bantu bakunzwe mu muziki wa 2-5 indwi uvuye mu muziki ndundi. Abo nabo ni umuririmbyi Dramati, Miss Burundi 2023 akaba yitwa Lely Kahel Ndayizeye, n'aba influencers nka Kabos for real muzi cyane mu biganiro byinshi bica ku kinyamakuru Jimbere magazine kuri YouTube channel, hamwe no mu influencer Chelsea. Ibi navyo bikaba bigaragarira ku mashusho mwabonye bari muri stade Intwari bambaye umwambaro w'iyo club nyene ya Vision FC. Vision FC iheruka kurangiza ihiganwa rya Primus League mu bwigisha ca mbere mu gihugu cy'u Burundi mu kibanza 11, iko iritegura kugira ngo ikore ihinduka rikomeye muri saison iza ya 2025-2026. Abakunzi b'umupira w'amaguru bariteze ko uwo mugwi ushobora kuzana abandi bakinyi bakomeye bitewe nuko uburyo bushasha ufise n'abakinyi bazanye inguvu ushobora gutuma kandi shika no ku bikombe bikomeye. Ariko kandi nkuko nabibabwiye mu ntango y'iki kiganiro, ni izihe ntunganya 10 ziranga umugwi w'umupira w'amaguru ukora kinyamwuga. Reka twifashishe uburorero bw'imigwi yo ku mugabane wa Burayi. Intunganya ya mbere ni ugira ubuyobozi bufise intumbero n'ishusho. Imigwi nka Bayern Munich na Manchester City ifise ubuyobozi bufise intumbero y'iterambere y'igihe kirekire hamwe n'ishusho y'umugwi izwi ku isi, aho abari imigwi ibikeneye kuba mu migwi ya mbere ikomakomeye. Intunganya kabiri ni intunganya yo kwinjiza akanoti. Aha tufatira akarore ku migwi ya Real Madrid na Arsenal, aho ikoresha intunganya yo kwinjiza akanoti ishingiye ku kwinjiza amafaranga biciye ku bafana, ubudandazwa bw'imyambaro n'ibindi, n'ivyinjira biciye mu nkino nko kugurisha amatike kuri stade, kugira amahinguriro canke ubudandarizo kuri stade baba basanzwe bafise yabo n'ibindi bitandukanye. Icya gatatu nuko umugwi ufise staff technique ikomeye canke novuga umugwi w'abahinga bakomeye ushobora kwiga ingene imikinire y'uwo mugwi ushobora kuba ikora. Aha tufatira akarore ku mugwi wa Liverpool, aho uno mugwi ufise amenyereza bafise ubumenyi bukomeye barimo abasesanguzi b'amashusho canke twita analyste video, abashinzwe ubuzima bw'abakinyi n'abamenyereza batandukanye, haba ku ruhande rw'abasatirizi, rw'abanyegoli, bo hagati. Nuvuga ko kuri buri ruhande baba bafise abamenyereza b'inzobere babifitiyemo ubuhinga bukomeye. Icya kane kiranga imigwi ifise intunganya nziza ni inyubako canke cyo kwita infrastructure. Dufite umugwi wa FC Barcelona ufise ikibuga sinakimwe gusabwa ibibuga bikomeye, kuko yaba Stade Camp Nou ndetse na Montjuic ni ibibuga bibiri bishobora kuba mpuzamakungu, kimwe kiri mu nyubako gishobora kwifashisha ikindi. Ivyo ndashaka gushima ko byoshoboka ku mugwi nka Vision, ariko ni kimwe mu byerekana yuko umugwi witunganije neza. FC Barcelona rero hambavu y'ibibuga ifise ibiro ubuyobozi babukoreramwo hamwe n'ibikoresho by'imyimenyerezo biba bigezweho. Ikintu cya gatanu kiranga umugwi ukora kinyamwuga ni ishure ry'umupira w'amaguru kugwaruka cyangwa cyo kwita academy. Aha turafatira akarore ku mugwi wa Ajax Amsterdam, cyo kimwe n'imigwi nka Benfica, imwe mu migwi izwi cyane mu kurera impano z'ugwaruka, aho abakinyi benshi bamenyerezwa kuva bakiri bato bakashirwa mu mugwi mukuru bafise ubuhinga n'ubushobozi budasanzwe, ndetse bakanagurishwa mu migwi ikomakomeye nka za Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munich n'izindi, ariko barerewe muri ano mashure y'ino migwi. Ikintu cya gatandatu ni ubucuti n'imigwi mpuzamakungu. Aha tufatira akarore ku mugwi wa Paris Saint-Germain, aho usanga ufitaniye ubucuti n'indi migwi, ivyo bikayifasha mu guhanahana impano canke abakinyi no mu kwagura isoko ry'abakinyi, bigatuma byora ko baronka umukinyi mwiza babonye niyo migwi basanzwe bafitaniye ubucuti, canke ko babaha abakinyi babo gutyo anoti kakinjira.
Ikindi nuko iyo migwi iba ifise igisata cyo gutuma tumanako amakuru no kwamamaza ivyawo kimeze neza. Akarorero twofatira ku mugwi wa Juventus aho ukoresha imbuga ngurukanabumenyi, ibikoresho vya digital canke nyene vyo gukoresha ku mbuga nkoranyambaga canke kuri internet, hamwe n'abantu basanzwe bakora ibikorwa vyo kwamamaza ibikorwa vy'uno mugwi kugira ngo imenyekanishe ivyayo, yongere yegere abakunzi bayo. Uko itangaza ibintu ku mbuga zayo niko yegera abakunzi bayo bikagenda neza. Ivyo mwabibonye igihe basinyisha Cristiano Ronaldo, aho umunsi umwe gusa imayo bari bamaze kuba banagurisha zari zimaze kuba zirengera akanoti bari bamaze kuba bamugura. 18 ni ubuzima n'ubugenduzi bw'abakinyi. Dufatira akarongo ko mugwi wa Manchester United aho ufise abashinzwe ubuzima bw'abakinyi, abaganga hamwe n'abagenzura uko umubiri w'umukinyi uba wifashe mu gihe c'imyimenyerezo no mu kiringo c'inkino. Ic'icenda ni igisata kijejwe kugenzura ry'iterambere ry'abakinyi canke twokwita mu congereza performance analysis. Imigwi nka RB Leipzig mu gihugu c'Ubudagi ikoresha ibikoresho bigezweho mu gusesangura uko umukinyi yitwara mu kibuga, ko yiruka, uko afata ingingo n'ibindi. Ivyo bikoresho murakunda kuba mubona utuntu bambara nk'utujire tushobora dupima kilometrage canke ibirometero umukinyi yiruka mu kibuga, capacité akinirako n'ibindi bitandukanye. Ivyo bigatuma abamenyereza bashobora kumenya ico bashobora gukora mu gufasha uwo mukinyi kugira ngo akuze impano yiwe canke gusuzuma aho urugero bagejeje ko mu kumuteza imbere. Ic'icumi naco ca nyuma ni intumbero yo gutsindira ibikombe no kwinjira mu mahiganwa mpuzamakungu. Navyo dukunze kubibona ku migwi nka Inter Milan na Chelsea. Ni imwe mu migwi dukunda kubona ko umengo ni imigwi mito canke tokwita ko ari ibihangange bikomeye cyane nkuko tuvuga FC Barcelona na Real Madrid, ariko ukamubona ko ari imigwi yamifise inyota yo kurwanira ibikombe. Akarorero Inter Milan yiheruka gushika muri final Champions League inshuro zibiri zikurikirana mu myaka 3, harimo no mu mwaka wa 2025. Chelsea ni equipe irakora kugaragara cyane, ariko tuyibona mu mafinale, ari natwe nayibonye ishitse muri finale y'igikombe ca Mondial de Club. Ibi biratuma uno mugwi ushobora kuba umugwi utera imbere ukinjiza n'amafaranga, kuko uko ugenda utsinda etape imwe niko winjiza akanoti, bigatuma n'abakinyi bawo bagira visibility canke bigaragaza ku rwego mpuzamakungu. Izi ntunganya 10 zose zirerekana ko umugwi w'umupira w'amaguru utunganije ikinyamwuga, utagendera gusa gukina inkino, ahubwo wubakira ku ntumbero, ubuhinga, ubuyobozi n'iterambere ry'igihe kirekire. Ubona ari ibihe umugwi wa Vision woba umaze gushikako? Tukeze kuri iyo ntambwe umaze kuba utera. Hoho ni ibihe ubona uwo mugwi wa Vision utarashikako ukeneye kuryohora? Tutera intege kumbure uzobishikako. Utubwire muri commentaire uko ubibona. Ukaba rero utaragura akajezi ko mu giseke bw'intama mu rugamba, ndondera kuri iyo nimero ubona aha munsi, hama ndakubwire ingene woyironka ku giciro ciza, hama tuzoje kugura Stade Intwari ducaje cyane ku rukino rwa mbere ko mu giseke cy'igihugu w'abakuze intama mu rugamba. Ni gucanya 257 31 78 64 61. Plus 257 61 78 64 61. Iyi nimero ushobora kuyitonda ko nyene kugira ngo tuvugane nyene twakumamamariza ivyawe byo bironkera abakiriya bahagije. Ndagushimire wewe bankurikiranye kuva mu ntango gushika mu mpera z'iki kiganiro. Mari kumwe na Wilfried Irambona w'inyamakuru Wifi Sport, ikorera Facebook na YouTube. Mukore subscribe na s'abonner, musangize ikiganiro inshuti n'abagenzi, sigijimbe byanyu muri commentaire. Ndabakunda cyane, mugira mu mubahwe, rubanige mu byanyu no mu banyu. Bye bye, hasta la vista, ciao.